jewe ndibuka nagiye muri studio 2012 nkiri urupeti rutoya cyane. Wow, wari ugiye kuenregistra indirimbo yawe? Yego, indirimbo sinzi naho igeze. Yo, nta WhatsApp nari mfise. aya mafoto twabonye. Amafoto aya mafoto y'iwanje. twabonye, yego, y'iwawe, uri kw'imoto, wambaye eswime, ibintu tutari tumenyereye kubona. Je dis bien, nje narumiwe. Warumiwe? Narumiwe, hama n'umudadame ngari yambaye peignoir canke ipinjama? Yari yambaye peignoir. Peignoir, voilà, none hajya bari. Coucou les gens, ça va? Meze neza aho muri mwaramutse mwiriwe bivanye n'amasaha muzora bino video. Hama muri kumwe na jewe mu gishanti ya L'Oreal kuri kamera za Yaga Tech TV. Hama n'umunsi udasanzwe turi kumwe n'umutumire wacu sindi jenyene. Hama also behind the camera turi kumwe na Fizi. Uno munsi rero umutumire wacu ni araza kumbwira. Turabaye cyane ku makamera ya Yaga TV. Ni sante à l'aise, ego ni iteka ridasanzwe kubakira kuko naba ndabivuga buri munsi muri nyishu arabafata nka role model kandi no kwikimana ni iteka twatewe. Karibu cyane rero. Murakoze cyane rero. Bon, genda meze fresh. Banyita Bado Bado ya. Izina ryanje ya. Antuka abantu ncamo mumenya byo cyane nagukunze ku ndirimbo yawe Indoto. Warankunze nyine cyane canke niho wamenye? Oya se nakumenye naragukunze ngo yarankunze. Oya naragukunze inyuma ya Bado hari izindi ndirimbo none donc je mu Indoto niho numvise vraiment yuko ukoze ku mutima wanje waririmbye ibintu twese dushaka gushikako. So twinjira neza mu kiganiro. Hama ndakinye kumenya carrière yawe surtout kuri carrière yawe watangiye ryari, watangiye gute? Je natanguye kuva umunsi mvuka niho natanguye kuririmba. Kariyeri yanje yari ivutse kugeza uyu munsi ukuntu byatanguye ntavyo nzi mbwa gusa ndibuka yuko kera mama yarantwaye mu Sunday school. Mama y'umusenzi. N'ubu n'umusenzi. Amen. Nanje ndi umusenzi. Kandi ngira nyuma ibintu byawe ko biragenda neza. Mama arafata umwanya agafukama akansengera nanje kandi nkisengera. Araho nakosheje nkasaba imbabazi Imana. Ama mu nyuma urabona abantu twaraciye ku ishure. Narabaho ubuntu bwo spectacle iki aho rero niho nagenza ndabona kumenga akantu ko kuririmba kozamo mu concert duto. Hama 2020 nza kwisanga ndi muri studio nakoze indirimbo nziza. Tubona tsigabo ndi byokunda bwabundi. Maze gukora akaririmbo nkabona abafizi barimo baranyemera ati respect. Ashika nongere no kumwa kandi. Yego. Donc carrière yawe yatangiye neza na neza. First time winjira muri studio yari 2020. No. Jewe ndibuka nagiye muri studio 2012 nkiri urupeti rutoya cyane. Wow, wari ugiye kuenregistra indirimbo yawe? Yego, indirimbo sinzi naho igeze. Yo, nta WhatsApp nari mfise. Kwanza nta na WhatsApp menga yari bwaze. Ntiyari bwaze. Baduye indirimbo ku CD. Sivyo? Baduye indirimbo ku CD arayitahana. Uvuga CD nayiguye ko n'igitonyanga cy'amazi. Indirimbo yabigiye kandi ico gihe wibaze je mvuka Muyinga. Aba mvuye Muyinga nje gukorera Bujumbura indirimbo. 2012. Wow, nuko t'étais passionnant. Nukuvuga rero nk'ico gihe bigenze nkuko indirimbo igapfa nta na telefone ijamo carte memoire nari mfise. Umva indirimbo kumva ko no Muyinga amatike yaragoye no mu kuyikora nayikoze kuri sponsor. Umva yatari L'Oreal n'ibirefu. Ariko warashitse kandi n'umunsi ndakuwe kandi ndabizi neza ko nawe ariko aradukurikirana abakuzi. Nukwika Imana ni intambwe ego nivyo nturashika aho ushaka gushika ariko hariyo ahantu kanaka hariyo step ugezeko kandi byose tubishimire nde Imana.
hama rero wari watanguye kubivuga intambamyi muri zimwe donc intambamyi zimwe wagiye urahura nazo nico nagira ndakubaza nyene comment ça a été byari bigoye cyane carrière yawe mu muziki hari intambamyi ugihura nazo n'ubu gushika isaha intambamyi ntizibura ariko nk'umu fighter like ninja ibana tegereza upambanira indoto ziwawe kubera ko naranababwiye yuko na sinema zacu zapanzwe n'Imana urakora hama Imana igashira ko kashetu ikikora ikanasohoka ni ukuvuga intambamyi abaririmbyi bahura nazo ashaka abefiso abesabri bagira bafise challenges iwabo gusa ziratandukanye n'izacu tu cyane cyane nk'abaririmbyi kenshi baba bakiri musi y'wanje canke abari hejuru y'wanje canke abo turi mu rugero rumwe afise challenge nyinshi ugasanga rimwe na rimwe uburyo burabagora iki Mana ishimwe ibintu by'uburyo byahora bingora kera ubusi cyane amen yarishuwe ndatakuraba inyuma ya interview nukuri kibara uburyo bwarishuwe so guys ni umuntu wo kurondera ikintu ushatse kuvuga nuko natanguye nakuhaje ziwanje nifasha byose ubwo ubu ntakiri Bado Bado jenyene mfise abandi bantu banshigikira ni ukuvuga rero muziki uragoye kandi unoroshe bivanye n'ukuntu murawukora dufatiye ngaho nyine hari akanajeje kuvuga ati rero nka jewe sinyiri Bado Bado ariko hari undi muntu hari abandi bantu ariko barabifasha est-ce Bado Bado ari muri management yitwa NE production biraja ku mugaragaro one day tuzabahamagara mwebwe tuzitege vuba cyane hama felicitation n'indi ntambwe idasanzwe kuba utaciyumvira ku mutwe wawe gusa ariko ukiyumvirira n'abandi bantu bakagushigikira so I congrats you bro felicitation cyane ego cyane jewe donc de ma part namumenye Bado Bado ku indirimbo yiwe yise Indoto c'est une chanson vraiment qui m'a marqué yarafashije gose jewe uvugamo amajambo meza karatsinda n'ukuri na clip yari isa neza ndashaka rero ndakubaza ikibazo est-ce que nani Indoto ni true story ni true story ku bantu benshi kandi ni na true story kuri jewe kubera Indoto ndavuga nti Imana ni mpezagira ubwira ibi nkora ibi naravuze ngo nzogurira agatenge mama na papa ndamugurira agakinga ariko gusa ibyo basanzwe babyifitiye kameme mugo urumva naciye muri bwa buzima butoyi kuko hari abantu vraiment n'ibyo badashobora kubagurira ababyeyi ibintu nk'ivyo ndavuga n'andi ma projet maremare yo kubaka amavuriro gufasha abantu imfuzi ibintu nk'ivyo ivyo byo nsanzwe ndabikora ko jewe ntushobora kuza kuntura ingorane y'ibihumbi 10 mfise 30 mbona neza ko ari ikibazo kiguhanze ngo ndayakwime hari umuntu yigeze kumbwira yuko bujya gutanga bitangura ku tuntu dutoya cyane umuntu ashoboye kuguha muri bike afise muri byinshi yona kuzuriza so wewe rero uri muri bajya abantu bake bashobora gutanga muri bike bafise ni ukuvuga rero ikindi naravuze ibintu by'amavuriro niki je ndabishoboye no bikora ushobora no kuzogira one day sivyo gasanga ndinze mva ku inosi ntarose uburyo bwo kubikora mugabo ikintu nashatse gukoma ko hariho abantu n'uyu munsi bafise amahera menshi gusa urabona niyo bavuka hariya ugatuma ata n'umushinge wa chambrete bafise arumva nibo rero namwe ndabwira babikore bubaka udushuri wabo harimo na message ku bandi bantu bafise ubwo buryo même si utaraburonka wo kwinvestisam ariko abandi bantu bamaze kuburonka bo bakinvestis byari ibintu nashaka kumenya wajeje kumbwira yuko hari ibyo uri kurakora
hari ibyo watanguye gukora hariho bimwe ufasha umuntu abandi ese urafite proje ngaho mu myaka nk'itanu imbere Bado Bado tumwitege n'ibijyavuze mu ndoto kubibona kandi je n'ubu ndabikora ujya kubishyira ahabona bien sûr ukamamagara ati lo ngo hano kubera ko turabivugana ego nukuri yazijya si projet nziza ku buryo dushobora nukuri cyane rwose nje ndakubwiye uransiguriye gusa indoto nje numva yuko ndabiryohererewe rwose kandi je dis bien cyane hama kurabica bigacika kuri internet avant yo gusohora iyi ndirimbo iriko irahitinga hariyo amafoto twabonye hariyo amafoto twabonye yego y'iwawe uri kw'imoto wambaye eswime ibintu tutari tumenyereye kubona je dis bien nje narumiwe hama n'umudadame ngari yambaye peignoir canke ipinjama peignoir voilà none hajya mbaye mu gihe woba warabonye video officielle ya Kumbure yego urayiheza yose kuva ku ntango ugera kwihereza nukuri narabibonye nimba rero wari warayibonye sinumva impamvu urimo urambaza iyo naringiye kandi warabonye ko nari mu kazi netwe ko turabivugana kare na Fizi ndambwira ati je parie yuko la dame là niryo nyene Oya hasi urabona kurya video nako kurya foto ataboneka neza tugeze wapi uniwe oya hasi ata wowe mwavuga yari umuki ujya twe twavuga yari ari ku moto eske niwe warakoresheje muri Kumbure yo niwe nyene Fizi niwe wabonye dutamba niwe ubona ko twambaye bijya nyene Fizi wambeje ngo higa Fizi yumviye ko ndamutsinze ko yatwamije umva Fizi yavuga yuko ari uwundi muntu byari ibindi bintu gacha twambara kujya nyene twashaka tunakubaze turi kujya moto nyene oya aba bantu exactly bari bagiye umuntu yadufasha ajya amafoto ayatubo antuka kubera ajya amasanamu yafashwe na drone umva drone miragira hejuru nko ku metero 50 uri muracasi nushaka kwibona n'abantu twaca ko baravuga ati n'abantu bari mu biki basaze kandi nivyo inimvura yari hejeje kugwa abantu rero bari bagije tiwe mupeti this industry nati mupeti nibiki mugaye Imana nagize sinagenze ahantu harehare kara kantu yene gatoya kugira ngo turabe yuko twofidinga amasanamu heko ajyana amasanamu agize indirimbo yanje meruka kurekura kandi ngira n'abantu baje kwira aba indirimbo nziza cyane biri romantic gose Nachibaye Kumbure. By the way, tell me, Kumbure means what? Means I miss you. Really? Yeah, it's a kind of mixing Kirundi and English. Wow. Yeah. Mama. So, impamvu nabigize kujya. Okay. Yari opportunity nziza yo confusing abantu kugira bashobore kudiscoveringa some amateru amwe batazi fate niyahura n'umutanzania canke umukenya akabona Kumbure yo aje kurondera iyo terume mugabo niyumva avugwamo cyane Kirundi aca baza umurundi iti Kumbure bisigura iki kandi ni indi façon yo promoting Kirundi cyane gose ni indi façon yo promoting kindi naco yari façon yo kugira ngo umuntu ashobora kuko I miss you biramenyerewe ni some kind of creation yagize. Shout out to you. Thank you. You did it. Really. So, rero ubu tugiye twinjira mu bibazo buri un peu genre nyine kumenya. Kizo mufitanye imigenderanire Kizo n'umumesha n'umuntu wanje sana. Kizo ni big brother. Yeah. Amba hafi nkamuba hafi. Mani twasangiye inkungu nyinshi Kizo. Fizi barabizi. Nawe urabizi kwanza. Kandi kindi naco ni official producer wanje. Nubwo noja gukorera ahandi agumari ya the same place. Ya wewe ya mahari n'umuntu iyo nkeneye every time ndamuronka
ya irjama mu buzima busanzwe sivyo no mu bindi bikorwa byose turafashanya ntidukora umuziki gusa cizo dufashanya ibintu byinshi rwose ya kuvuga mu brother no mu partner sinaronka no kunda bivuga kwanza amashurwe kwa cizo ya donc numu brother numugenzi numu official man no official productor eko rero mbwira Bado Bado akunda iki nkunda ukuri nkunda abantu bafashanya ndanka umuntu andenganya kandi ndakunda amahoro kuvuga hari ukuri hakaba amahoro nta kintu tuhasanga abarundi n'abarundikazi bariko baraturaba ndetse n'abanyamahanga bakwitege kwiki ikintu bonyitega ko ca mbere nta bitangaza kuko benshi barabikoze ikintu nzokora cyo cyose abantu zosanga ari abandi bantu babikoze sivyo kuvuga rero jewe gusa abanyitegeka ibikorwa byinshi bitandukanye n'ivyo nahora nkora jewe ubwanje mugade si bitangaza vya hatari muga petetre bikozwe na wewe muga petetre birashobora kubabera bitangaza ya bitege Bado Bado mu yindi shusho batamumenyereyemo ibikorwa byiza bifise quality ya bintu nk'ivyo mwakoze cyane byari iteka ridasanzwe kumarana umwanya nawe hama mubandanye mukurikirana indirimbo yiwe indirimbo ikishasha kandi indirimbo iraryoshe cyane nje nayo mbwije shout out to you. You did it again, I say. Thank you so much. Urumva hama wakoze cyane tugushimire wakoze cyane kutwitaba nizera ko n'undi munsi twabakeneye tukabitura twita kwa manaje cyese ngambara reka nje ndabibona n'ukuri cyane bakoze bacu nizere ko mwagize umwanya mwiza twavuganye byinshi twungutse twamenye Bado Bado twamenye indirimbo ziwe cyane yatubwiye kuvyerekeye indirimbo y'indoto nje ngomba bisubiramo indoto yamfashije rwose kandi cyane hama you guys we love you so much thank you for watching and please share this video right we sharing sana amajemna ma commentaire you guys we love you bye bye